barasaba leta y'u Burundi amakungu ubutungane kubabo. Iyo n'imiryango yabuze ababo ku mutumba Kuruhagarika mu ntara ya Cibitoke mwijoro ryo kuwa 11 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2018. Kuri no musi wa gatatu igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 bari baramutse bibuka ku nshuro ya kane ababo bagandaguwe bunyamaswa. Ivyo bikorwa vyaranzwe n'urugendo rurerure rwabakuye ku mihana yabo berekeza ku ntatemwa zabo bahisi. Abari muri urwo rugendo bari bafise ivyapa hanini basaba ubutungane ku babo bagandaguwe. Pfuvyi mwazihebeye bande barasaba kongererezwa umutekano bugingo bari ku rubibe igihugu cacu gihana n'ica Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, kandi barasaba amakungu ahaye indaro abo bicanyi ko yobafata ikabashikiriza ubutungane bw'u Burundi. Vyahapa biteretse aho twiyamiriza umuhari w'iterabwoba rero dutabara, turabona n'ikindi cyahapa tuzaregereye ku ruriro rwa Kongo, turasabye ko umutekano wacu wongerezwa. Turabona rero ikindi cyahapa turasabye leta n'amakungu bagufatire abo baduhekuye. Turabona ikindi cyahapa imfuvyi n'abapfakazi baduhereye bande. Biyamirije kandi umuhari w'iterabwoba Rede Tabara. Ivyo birori vyaranzwe kandi n'amasengesho yabereye ku ntatemwa zabo bahisi no gushira urugori rw'amashurwe ku mva zabo. Wewe wase kuyana
umwami wacu. Jewe ku batanzi nitwa Sibomana Peresi, n'abasanzwe n'umurongozi w'ishengero rya Yase mu Gasenyi i Buganda. Ku bw'ibyo rero mwese mukoraniye muri kino kibanza kuko abandi babivuze, sigihamana kuba turi hano. Imana yari isanzwe izi ko kuri itariki hano hazoba hari ibikorwa nk'ibi. Amen. Hama mwese mukoraniye hano turabahe kaze mu izina rya Yesu bugira kandi tubaha karibu muri no jambo ry'Imana tugomba kumva. Amen. Amen. Ijambo Imana yagombye ko dusangirira hamwe kuno munsi, intumbero yaryo ivuga ngo kwibuka no kwirinda kwibagira. Haleluya. Amen. Kwibuka no kwirinda kwibagira. Tutagiye kureka dusome iri jambo ry'Imana hano mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe ikigabane 18 guhera ku murongo wa 2, turasimba tuja ku murongo wa 11, dusere tuje ku murongo wa 14 no ku murongo wa 19, uko dushatse kunyarutsa nitworinda kubandanya uko igice cyose kimeze. Haleluya. Amen. Reka dusome indanzi y'amajambo canke umutwe w'ijambo uvuga ngo Mose yibutsa abantu ivy'Imana yabakoreye byose. 2, kandi muzokwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40, kugira dusubiremo. Umurongo wa 2 havuga ngo kandi muzokwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo ibacishe bugufi, ibagerageze, amenye ibiri mu mitima yanyu yuko muzokwitondera ibyagezwe byiwe canke ko mutazovyitondera. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Nukuvuga uyu munsi hano muri kino kibanza twaje kwibuka abacu batwaburiye hano Kuruhagarika kwirigenekerezo rya 11 ukwezi kwa 5 2018. Nukuvuga ukwibuka Imana turabona yuko yabigeze Abisirayeli igihe bari mu rugendo bagenda barahura n'ibintu bitandukanye, ibibazo bitandukanye n'ingorane bagenda baragirira mu rugendo, mbere no gupfa benshi bagapfa. Kuko dusomye ijambo ry'Imana riratwereka yuko Abisirayeli bakiva muri Egiputa bavuyeyo ari benshi cyane, ariko uko begera imbere cyangwa uko urugendo rwagenda niko bagenda barahura n'ibibazo. Kandi Bibiliya iratwereka neza yuko abashitse mu gihugu c'isezerano ari urunganwe rushasha, ariko mu bari basanzwe bakuze bavuye mu gihugu ca Egiputa babaye abantu batarenga 2. Bibiliya yerekana Kalebo na Yosuwa bonyene. Haleluya. Ariko rero Imana kuko yari isanzwe izi yuko urunganwe canke abagiye babona ibidasanzwe muri urwo rugendo yuko batazoshika aho Imana yabasezeraniye ariho i Kanani, Imana yagerageje kubarira Mose ati guhera ubu rero uzubandanye kwibutsa urunganwe ruzokurikira kugira ngo baze bamenye uko byagiye birabagendera mu rugendo mwarimwo. Bibiliya yerekanye yuko bagiye urugendo imyaka ishika 40. Muri ico gihe rero hatabaye kwibuka no kwibutsa urunganwe rushasha, ibyo ntibyari gushoboka. Nico gituma natwe uno munsi kuri bino bintu byabaye hano ku musozi wa Ruhagarika, hatabaye kwibuka, hatabaye kwibutsa urunganwe rushasha, ntuwotembera avuye mu mihana
akaza muri kino kibanza ari umwana mutoya akabona izi ntatemwa z'abantu bangana gutya bari mu kibanza kimwe, yobaza ati mbega none bijya bintu byagenze gute? Haleluya! Ati byagenze gute? Maze akabura umusobanurira. Mugabo ibi byerekana neza yuko umuntu wese atari muri kino kibanza iki gihe, ico gihe cyane umuntu yarakiri muto amaze kubona iki gikorwa cyo kwibuka abatwabuze abitahura neza. Haleluya! Haleluya! Rero bene data muri ngaha ni ukuvuga uko kwibuka kino gikorwa cyane kwibuka aba bantu twabuze ntabwo ari umugenzo wo kuzura akaboze nk'uko benshi bakora kubyiyumvira, ariko ni ukugira ngo urunganwe rushasha abatariho icyo gihe baze bamenye ingene byagenze kuri iyi miryango yagandaguwe. Haleluya! Amen. Haleluya! Niyo ntumbero nyamukuru ituma uko umwaka utashe kino gikorwa gitunganywa kugira ngo habe ukwibuka. Haleluya! Reka tubandanye dusome ku murongo wa 11. Ni ukuvuga usanga kenshi abantu bakunda kwibagira. Haleluya! Amen. Bakibagira ibyagiye bibabako, kuko Abisirayeli bari mu rugendo hariho ibikorwa Imana yagiye ibakorera. Yarabahaye manu iva mu ijuru, yarabahaye amazi ava mu gitandara. Muri ico gihe bateza kuguma bibuka kugira ngo babandi batabibonye bamenye iby'Imana yagiye ibakorera. Imana ihabwa icubahiro. Reka dusome hano 11 mu gice 8 musura mudagezwe nyene, havuga ngo muzokwirinde ntimuzokwibagire Uhoraho Imana yanyu, mukareka kwitondera ibyagezwe byiwe, imanza ziwe zishinzwe n'amabwirizwa yiwe. Ibyo ndabageze uwo munsi. Imana itugwanire cyane. Haleluya! Nagomba gusaba abantu twese dukoraniye ngaha, iki gikorwa cyaba gitunganywa uko umwaka uheze, tugeze kuri ya tarike y'umubabaro ya yindi yadusiga mu marira adasanzwe, ntiduze twigere twibagira. Haleluya! Amen. Ntiduze twibagire, kuko uku kwibuka ni ukuvuga byigisha abantu benshi. Haleluya! Amen. Ubwa mbere birigisha abana bato batazi ibyabaye. Nk'umwana yari afise imyaka 4 kijya gihe, uno munsi afise imyaka 8. Ni ukuvuga aratahura neza, abonye urugendo rwakozwe akamenya icyabaye icyo gihe, maze nawe agakura azi neza yuko gukora ikibi atari byiza. Haleluya! Amen. Ikigira kabiri ni ukuvuga akamaro ko kwibuka cyane kutibagira aba bakoze kijya kibi. Haleluya! Amen. Burya birababaje iyo wakoze nk'icyaha hanyuma ugasanga iminsi yose bimwe wakoze biguma bivugwa. Haleluya! Uragira ubwoba ukavuga ati noneho karabaye, nzohava ngira gute menyekana. Haleluya! Amen. Ibi rero biri mu bituma haba kwiyubaha. Wa wundi yabikoze abonye uyu munsi ugeze aribaza ati noneho karabaye, nzohava menyekana maze nkasubirizwa mu ndumane. Haleluya! Amen. Maze bigatuma haba kwihana, hakaba kwirimbura, maze ntasubiye gukora ako kabi kabishe. Imana itugwanire cyane. Twagomba tubasabe baririmbye muri ngaha muse nkabegera haruguru gatoya, tujya tubanda ikindi gikorwa cyo gushira urugori rw'amashugwe ku ntatemwa z'aba bavukanyi, abana bacu, ababyeyi bacu, abapfuye tutanka. No kuvuga abaserukiye iyi miryango barahawe ikaze bashike ngaha, hanyuma ufise ishugwe acarishikana ku mukuru muwaserukiye imiryango, hanyuma iryo shugwe rishigwa ku ntatemwa y'uwa shengeye urya munsi asumbye imyaka abandi bose.
ntabwo rero twari gukwiragiza hose ariko n'ikimenyetso intatemwa niriya twagomba rero tubasabe ku izina ry'umuryango bashike ku ntatemwa y'umutama yashengeye kugira ngo tubandanye porogaramu y'uyu munsi. Murakoze. Abatamuzi bataronse amahirwe yo kubana nawe, yari umutama Gahungu William, niwe yari umuhumure muri aba bose bajyamye aha turi kuri uno munsi. Inyuma yo gushira amashurwe ku ntatemwa z'abahisi, hakurikiye guhurira hamwe ku mihana yabo, aho haciye hanavugirwa n'amajambo y'uno munsi. Amajambo yatangujwe n'indirimbo zo kwibuka ndetse n'umunota w'agacerere. Mu ijambo ryiwe uwaserukiye ababuriye muri ubwo bwicanyi yashimiye abantu bose bashoboye kubashikako muri ayo makuba, duhereye ku mukuru w'igihugu, abubahwa bavuka mu ntara ya Cibitoke ndetse n'imvukira ziva mu ntara ya Cibitoke ziri mu makungu. Yarangije ijambo ryiwe asaba leta ubutungane kandi no gucungerwa umutekano. Userukira imvukira zo mu ntara ya Cibitoke ziri mu makungu, mu ijambo ryiwe yasabye leta ikoranye n'amakungu guhagarika Alexis Nduhije kuko ubwo bwicanyi bwakozwe n'umuhari Rede Tabara. Izi ngorane zizohera ryari, twarabuze abo twakundanye benshi, twarabuze kubera ingorane, amasanganya mu mihani wacu, wino Yesu duhoza amarira. Izi ngorane zizohera ryari, izi ngorane zizohera ryari, twarabuze abo twakundanye benshi, barapfuye kubera ingorane, amasanganya mu mihani wacu, wino Yesu duhoza amarira. Reka twibuka abacu twabuze, Abavyeyi, abana, bavandimwe, nshuti bakundwa byari bikase, aho Imana yabaye hafi. Reka twibuka abacu twabuze, Abavyeyi, abana, bavandimwe, nshuti bakundwa byari bikase, aho Imana yabaye hafi. amaraso y'abenshi yamenetse, Yamenekeye Kuruhagarika, ntara yacu Cibitoke, komine ya Buganda, abo bantu bose twabuze, mani bagire mu bwami bwayo. amaraso y'abenshi yamenetse, Yamenekeye Kuruhagarika, mu ntara yacu Cibitoke, komine ya Buganda, abo bantu bose twabuze, mani bagire mu bwami bwayo. tariki ya 11 Ukwezi kwa gatanu, tuzigera tuzibagira, ingorane twahuye nazo, ariko nubwo byagenze gutyo, twagumye
ya 11 z'ukwezi kwa gatanu tuzigera tuzibagira ingorane twahuye nazo ariko nubwo byagenze gutyo twagumye dushima Imana. mu gacerere ntangere twunamire abacu twabuze tutanga. murakoze cyane musubire mu byagire kuko hajya mu gacerere umuntu yibuka byinshi. Twagomba rero tubandanye urutonde rw'uno munsi dusaba userukira imiryango yabuze ashikiriza ijambo ishengero rikinje mwaya marembo ya Ruhagarika. Uyu mwanya rero no w'umuryango agira amahoro. Ego murakoze banyakubahwa mwese mukoraniye hano, nshuti namwe muryango muri hano kuri uyu munsi uri hejuru, nkundira tubanze dushimira Imana iyo yadukundiye ko twongera guhurira hano mu ntumbero yo kwibuka ubugira kane abacu twabuze tutanse. Hari kwigenekerezo ya 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2018 aho inzirakarengane 24 zagandagurwa bunyamaswa n'umugwi w'abicanyi bavuye mu gihugu ca Kongo, zisiga imfubyi, abapfakazi n'ibimuga, bitera amarira n'amaganya mu miryango, ku banyaruhagarika, ku banyabuganda, ku banyecibitoki, ku barundi, eka no ku banyamahanga. Ntitworeka kubamenyesha ko wabaye umunsi mubi utazibagiranwa mu mitima yacu. Nico gituma uko umwaka utashe twama twibuka izo nzirakarengane twabuze. Kubw'ivyo turashimira leta y'u Burundi yadushigikiye muri ico gihe kitari gisanzwe. Turashimira kandi umukuru w'igihugu yashoboye kudushikako aho yarakiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Turashimira imvukira z'intara ya Cibitoke zirongowe n'uwahora ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore, zashoboye kudushigikira muri izo ngorane. Turashimira kandi uwahoze ari umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda, nawe nyene yashoboye kudushikako muri ico gihe. Turashimira abavuka ntara bari mu mahanga, nabo nyene bakoze ibishoboka byose kugira ngo bashobore kudushigikira. Turashimira kandi abarundi bose bafashije mu bitandukanye, Imana ibahezagire. Nitwokwibagira kandi gushimira abavukanyi bacu bari mu mahanga n'abari mu gihugu, bakoze byose mu kwitanga kugira ngo dushobore gusubira kwibuka abacu. Imana ibazigame muri byose. Mu kurangiza banyakubahwa mukoraniye hano, namwe bavukanyi, twagira dusubire kubasaba ibi bikurikira: gufasha gusaba ubutungane utumenyeshe aho bugejeje amatohoza ku bakoze ubu bwicanyi. Ubugira kabiri, turasaba kwamana naryo muzirikana kuri izi mfubyi, abapfakazi n'ibimuga byacitse ku icumu. Ubugira gatatu, turasaba gufasha gusigura no gusaba izi nzirakarengane
ko zokwama zibukwa n'igihugu. Ubugira kane, turasaba kwama mwitwararika kwibuka izi nzirakarengane narirya hagiye gushingwa ishirahamwe y'abacitse ku icumu, kandi twese tukaba twugururiwe imiryango. Turasaba kandi gufasha kwishyuza ingabire z'amakonteri 18 zemewe n'uwahora ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore kuri iyi miryango bavuga ko zatanzwe, ariko gushika n'uyu munsi zikaba zitigeze zishikira abazemerewe. Turasaba ntitworoheraheza tudasabye leta kurushiriza gucungera umutekano narirya na n'ubu muri ico gihugu hakiri iyo migwi yakoze iryo bara. Imana ituzigame muri byose. Murakoze. Engero mwigoye mukitabira uyu munsi bavuka ntara bashitsi namwe banyaruhagarika. Mu Kirundi bagira bati umubanyi mwiza niwe muryango, bakongera bati agafuni k'ubucuti n'akarenge, kandi na kera narindi bagira bati inshuti nyayo uyibonera mu magorwa. Mw'izina ry'umugwi muto atari gito w'imvukira zo mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda mugwi na Rugombo, twashize udukwi hamwe kugira twifatanye n'ababuze ababo aha ku musozi wa Ruhagarika. Imbere y'uko tuvuga ijambo nyamukuru, turasabye ko umwe wese mu cubahiro ciwe abyaguruke dufate iminota mike twibuke abo twabuze tutanse kuri iyi tariki mu 2018. Nimusubire muvyagire. Ubwa mbere turasaba Imana rugira byose ibandanye kwakira neza mu ruhukiro bwayo abo twabuze tutanse. Uhoraho abandanye guha amahoro igihugu cacu, kandi tuyisabe kugira ngo ubutungane buzoboneke butunganiriza abazize akarenganyo ntangere ku musozi wa Ruhagarika, tutibagiye n'abandi bose bazize ubusa mu gihugu cacu. Bavukanye mukoraniye ngaha, twibukanye amagorwa yashikiye Ruhagarika. Reka tubanze twibuke ko imyaka iheze abanyaruhagarika bagandaguriwe ubusa bazira urwanko rw'inzikira. Hari tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mu 2018. Twibukanye kandi ko inzego z'igihugu hamwe na bamwe baserukira ibihugu vyabo mu Burundi bari baje gusangira akababaro no gushingura inzirakarengane z'uwo munsi. Ikindi naco, uwakoze iryo bara ntangere yitwa Sinduhije, atwara umugwi w'iterabwoba witwa Rede Tabara ugwanya intwaro ya CNDD FDD. Abo bose basize ubuzima bari abenegihugu biciwe mu ngo zabo babakomye mw'itiro. Abagabo, abagore n'abatama hamwe n'abana barajaniranya badacaguye. Banyaruhagarika namwe mwese mukoraniye ngaha, reka dufate akanya ko gushimira uburongozi bw'intara ya Cibitoke hamwe n'inzego za gisirikare z'igihugu zashoboye kugarukana umutekano mu ntara yacu hamwe no mu gihugu cose muri rusangi. Reka kandi twibukanye ko abakoze ico kibi naho tutababona ntibari kure ya Ruhagarika. Twibaza ko rero ataruhusha na rumwe twese dufise rwo kwibagira canke kwibagiza ubwicanyi bwabereye mu Ruhagarika, ngo
umutwe wibagira ko wakomerekejwe urasubira ugakomereka. Abakoze ubwo bwicanyi ntibari kure bagenzi. Twibaza ko dukwiye gushira ku musozi Ruhagarika icibutso ciyamiriza ubwicanyi bushigikiye kwihonyabwoko. Turasaba inzego z'intwaro ko zoshigikira iciyumviro cose co kwibuka abagandaguriwe mu Ruhagarika imyaka yose kw'itariki 11 y'ukwezi kwa gatanu ikaba iyo kwibuka uwo munsi kugira twese tubonereho kwiyamiriza ubwicanyi iyo buva hose. Turasaba ubutungane ko Sinduhije yokurikiranwa na sentare mpanabyaha yakiremwa muntu mu Burundi hamwe no mu makungu ku bantu yishe mu Ruhagarika. Bubahwa mwitavye urubanza, twizere ko umwaka uza tuzosubira guhurira muri uru rubanza turi benshi. Mu guheraheza mutubabarire dushimire abatanze uburyo ubwo ari bwo bwose, amafaranga n'umwanya wabo kugira igikorwa kirangurwe. Reka dushimire kandi abitavye gushigikira abanyaruhagarika, kandi twifuza ko abatashoboye kuboneka uyu mwaka tuzoba turi kumwe umwaka uza. Imana ibane namwe mwese. Iri jambo rishikirijwe mu izina ry'umugwi watanze imfashanyo iri muri Canada no mu bindi bihugu biri hanze. Ni muhezagirwe mwese. Inyuma y'amajambo hakurikiye gusangira umubira. gutegura ibirori kubera kwibutsa abanyaruhagarika bose ko atanumwe akwiye kuvamo muri kino gikorwa, atanumwe akwiriye kuvamo. ko twese turaba ku mutungo umwe, turabonse rimwe, dukwiye gufatana mu nda, uko twese umutungo ni wacu kandi urumwe turaruriye ni rumwe. Twama rero igihe cyose kwibuka ibyadufitiye kugira ngo abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza bacu bazosame bamenya kandi bazirikana ibyadufitiye. Hari kugerekerwa nk'iyi twame rero tuzirikana igihe cyose aho turi hose kwibuka ibyadufitiye. Ijoro ry'umubaro twagize mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo, mu bubasha bwa mpwemu yera, twebwe ishengero ryakoraniye hano ku uyu musozi kuva mu mwanya w'igitondo, watuzigamye uraturinda. Programa uko yari yateguwe itarangiye amahoro, izina ryawe rihabwe icubahiro. Rero mwami wacu, muri iyi saha turagushimiye ibyakoretse byose, turagushimiye indemeshanyo yabaye ku miryango yabuze, turagushimiye ku butumwa bwiza twumvise, turagushimiye ku majambo adasanzwe yagiye avugwa, izina ryawe rihabwe icubahiro. Rero mwami wacu, muri iyi saha tugomba dushenguruke tuve muri kino kibanza. Ubwa mbere twongeye gusaba kuremesha iyi miryango, kuremesha uwo mutumba, kuremesha iyi komine, kuremesha iki gihugu, kuremesha ekanisi yose, kugira ngo ibi byabaye byose bize byongere kuba natwe tubigize neza. Rero mwami wacu, muri isa turakwiragije, tugomba dukura ibirenge hano kuri musozi. Umuntu wese yageze ngaha umuhezagire, wongere ujane nawe, maze abagendera mu byuma byakozwe n'amaboko y'abantu ubabere umurongozi mwiza, abagenda n'amaguru ubazigame, maze umwe wese aho yaje aturuka
aze kwinjira mu nzu iwe amahoro natuzobukoze. Turagusabye rero kugira ngo ujane n'umwe wese, maze mana dukore ko amaso mibiri ariko amaso y'imitima gumane, maze data utuzigame twese aho umwaka uzorangira tukongera gukorera hamwe dushima data atanumwe atuvuyemo, ahubwo tuze twiyongereye nk'uko tumaze kumva ko hari n'ababyifuza bari kure bazaba kumwe natwe tuzobukoze. Nuko tukwiragije twiza kugiye korana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.